Gute? Nzo. Komega niho kivyuka. Yego nibwo nkivyuka. Nabafashe icyayi. Oya. Kubera? Numva nta appétit fise. Ndumva azogifata n'ubyiyumvamo. Mbe devoir izo wazikoze? Yego devoir nahejeje kuzikora. So. But kwe kutambira nkavye banje bagiye. Papa na mama bagiye hehe? Kwe kutambira nkavye banje bagiye. Darlene, ni inshuro zingana ikimaze kubwira ababyeyi bacu. Ese urumva ko iyi myaka yose bagiye, urumva ko hano baba baragiye abaka bataragaruka? Misi yose ni barapfuye. Ese barapfuye bacika baja mu ijuru. Nanyereka basi niho bahanze. Ese wambwira ivyerekeye umusozi wa Gwegene? Amakuru y'imisi none. Sha mugenzi, yari meza kweli. Usibye yuko ikibazo cha Darlene kiracakomeza. Nana cyakoze ikibazo cy'ababyeyi bana. Shanyatari. Iyo bari nibyo gusa byopfuma. Ariko none yamenye n'ibyagoye genya. Dukora iki none? Gahunda ni yindi nyene. Numbi ko wagenda tsiteguye. Ariko nandi mahate mufise. Ubunaje bwaje narambiye uguma ndamunyegeza. Eske nzomubesha gusika ryari? Ivyo kunda. Sinozo kumeza gumana ndamubesha. Oya reka ivyo kunda. Hari ahantu ntamuntu yagiye ngagaruke. Eske none bigende gute? Naje uganira shishikoje nshaka kumenya abagenzi ababyeyi bandi byagendekeye gute? Hajye bisaba yuko utegura. Bigasaba ubwenge. Ucugende utiteguye kugira bicu bigenda gute? Nivyo kunda gumaha. Umviriza. Nta mwanya nkifise. Ntungire ivyo umwanya oya. Keve. Nukunda gusabye. Ibintu ndabikurikiranye imyaka ingahe? Ndabikurikiranye imyaka irenga 15. Rero nanje ubu sinumva ico gukora uko bigenda gusinageza gushikayo. Nanje menya abavyeyi banje bagendekeye gute. Eske ubu wowe urumva ko nashishikajwe no kuba Darlene uri musi bambaza by'abavyeyi banje? Mikasi kwikire tambura hari hantu kari habi. Ugashaka kwiroha. None bizokomeza gushika ryari?
bizokomeza gushika ryari je nta kintu nakimwe tegeza nta nakimwe cyo mpakaye Kevin uri umugenzi twabanye igihe kirekire kandi ashira mu byo amfashije byose ariko bino bintu nta muntu umwe ari wo mamagarike ikaje ngende Mikasi Kevin Jewe Mikasi ndamukunda ariko ntabibona ntanyitayeho nta nakimwe je sinzi ko ari byiwe no kuri ntaza kundaba ubu nsemo kugenda kumwironderera Ega mani turamutabura turema nyene byabona ko mwana abari mu bintu byinshi nyene urumva nawe ni hatari niyo mpamvu asi jewe kweri sinumva ko ari byiwe kubera iki ntanyitaye hagarara ngo abe baraje mugiye Tutari tuje kuri Mikasi ahubwo mwebwe mugiye Iyo tugiye ku musozi wa Gwege Nungire ko mugiye kuri ya musozi wa hari kandi nzi ko neza uri ya musozi ari mu abantu bagiye batigera bagaruka none we ntahuje kundaba ese hondi taha uragaruka hanyuma okay No Shobora kure kugende hariya wenyene turajana umviriza abaje hariya bose bazi ko batigera bagaruka rero nta muntu umwe cyangwa uteze ingorane ibigenda byikamurira jenyene ndavyanse hariya kuri ya musozi n'ahantu habisi shobora kure kugende wenyene nyine ibyo weka shaka batujya aho bijya musozi niga ngasese reka bijya musozi bijya harateye ubwoba kubera ahantu benshi baragiye ntibagarutse none mwumva
Mikasi amaze igihe kirenga imyaka 10 ategura ivy'uwo musozi. Ivyo ariko arabikora ku ntumbero za mushikiwe no kumenya mama wiwe na papa wiwe icabiteye kugira bapfe. Yongere arokore abantu baguma bagwa kuri uwo musozi. Nico gituma ariko arakora ivyo. Yego. Nta kibazo turavuye turi bazima. So, I'm very sorry. Wanyanganira ku byabaye byose. Kora ndetse je nari norohewe. Urabizi Darlene, ingorane ziguma zabaye ingorane. Ntako ntagerageza kugenda mubere mwiza, nkamwitaho nkamukurikirana kw'ishure byagenze gute, yafunguye, akeneye iki. Ninde basi mbangerageza kumubera nk'umuvyeyi. Kugira ngo ntagume agarukana izi ngorane z'abavyeyi bacu. Ibyo nagakoze byose byabaye impfaho gusa. Ahubwo wowe ubwiwe yagerageza gukora mu nzira ziwe zose agakurikirana amakuru y'abavyeyi bacu. Umva rero nanje ntandi mahitamo n'abafise. Ivyo nivyo vyatumye umera nk'ukuhinduka nk'uko. Kushawe umarindwi zibiri imisi myinshi utamvugisha. Mbubi ziko jeho narimbayeho gute basi. Ziniki kaduhindura inzira. Yari kiduhindura inzira. We kaduhindure ndabikubwira mu kintu. Cinga.
Mikasi. Kuri kuraducana ndatanzira zihari. Zimpamvu nabikoze. Hariya ijya niyo nzira iduga ija ku musozi. Siyo ijya nyene. Kandi abantu bose bayiciye ko nta muntu mwigeze agaruka. Nizo ni ibintu byumvikana. Ijya nzira yo turi kuyibandanya ducamwo niyo nabandi baciyemo batigeze bagaruka. Bivuze ijya nzira irazwi kujya turi kwicamwo ntuzi ibyo turi gura navyo. Turi gura n'imitego ibikina na kimwe turi kumenya. Niyo mpamvu twikwepse ijya nzira. Sawa tubandanye. Keve, ibintu abibonye? Ibiki. Iki giti sico taturukiye ko bumene mu kanya. Abona gutwenza. Ibiti bisuku mwari no shamba ni vyishi. Iki giti nije nakiboneye kino cyari ikinyene. Ko hari hagati na naciye aka gatina nagacinga Kintu gadukore twongeye tuduge. Reka tuduge. Jesse nigeze nihenda ariko duserutse hahandi. Umviriza birabona yuko ino nzira atahandi hantu iri bugere araho nyene ahubwo turaguma duherera muri kugenda kugaruka tuguma tugaruka bisaba ko duhindura inzira. Je ndabona ivyo ntavyo tuza kuvamo. Duhindura inzira. Ibi bintu muravyumva? Keve? Yego. Ndagusaba utega amatwi. Umva hano hadacecetse cyane. Cyane gose. Babana ziriya nyoni. Hano hantu hari ikibazo. Bigaragara yuko hano hantu dusa nk'abantu dufunganiwe ahantu.
kuko ntambya kuntu hano hacecetse cyane nk'uko kandi hari inyoni nyinshi nkizi ntitumve n'urusaku rw'inyoni n'imwe. Harimo ikintu cyo kuja mbere hano hantu bisaba tugire icyo dukora. Cyo gukora tuzi n'ikintu tugiye gukora. Ndabasaba twese twegerane tugendere hamwe ubundi dufunga amatwi, hama tudure. Birumvikana?